dukora ibikorwa rusangi abajeje gufotora barahari sibyo none nitunebe twitwaza amatelefone abantu muri mwibarabara ndasubiyemo egera ngaho mubonye udugije na kabiri utumubwira ati mpanani nagira ndababwiza ukuri abantu mwese muri mwibarabara ko kumva ko dukora ibikorwa rusange ubu muserege tugenda tumaze amahoro cyane muti mwese mukurikirana aha Burundi aho muri hose muraza kumeze neza kandi mukomeye ego uno munsi rero dufise amakuru mashasha amwe twavuga ko mutari mumenyereye kuri Burundi. Uno munsi Burundi twagendereye ahantu hari kwakorekirwa ibikorwa rusange ego ni mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu ntara ya Bujumbura muri komine ndetse muri na zone yaho turavuga komine Mugere zone Kanyosha ni quartier Nkenga neza na neza ahantu bitwa ku Gifurege witwa Mugoyi. Ni ibikorwa rusangi vyatewe iteka n'abubaho batandukanye aherereye mwako karere ndavuga chef de zone wa Kanyosha ndavuga abade quartier bose bayoboye ako karere kose ka Kanyosha niho bari abanyumba kubi bose bayoboye ako karere kose niho bari ndavuga abo bitwa abadeserire bose niho bari ndavuga amashirahamwe atandukanye ahurikiye muri Kanyosha byose niho yarari ndavuga Croix Rouge niho yariri hariho numwe mu bajejwe ibidukikije mwakano karere ka Kanyosha nawe nyene niho yarari. Ibirori byari byateguye iteka cyane n'abantu baserukiye umugambwe muri ako karere niho bari byari ibintu byiza cyane muri rusangi aho wasanga umunyagihugu wese ariko akora ibikorwa rusangi abyishimiye kandi abinezererewe aho kenshi wasanga umenga mu gihe kirenganye kugira ngo umuntu aje mu bikorwa rusangi haba umenga ni gufatwa mu ndetse no kugoberwa mbere hakaca ko namande ariko ubu umunyagihugu wese hari yumvise ibikorwa rusangi asidukana n'iyonka igipawa isuka ikintu cyose gishobora gufasha umupanga nubwo mu gisagara cya Bujumbura ibyo bintu bidahari cyane ariko baragerageza bakabirondera kugira ngo habe isuku muri rusange. Tuko turaraba ivyo bikorwa rusange aho byabereye ahantu bitwa mu Nkenga ni ruguru cyane ya hantu bitwa aho no kwitwa mu Gisyo ariko umuntu wo mu Gisyo yaduze aja ruguru gukorana n'abandi ibikorwa rusange kubera ko Gisyo iri muri zone ya Kanyosha. Nuvuga ko quartier zose zigize Kanyosha zari zahuriye aho hantu mu bikorwa rusange nababwiye ko byagiye bitegwa iteka n'amashirahamwe atandukanye kuko na Obuha niho yariri mu gufasha abandi mu gufasha mu byo bikorwa kuko babikenewe. Ni jambo umukuru wa zone Kanyosha woto kutumwubaha umuyobozi ayoboye zone yose ya Kanyosha yagiye avuga agaruka ku majambo ahimiriza ko umuntu wese akwiye kugira isuku aherereye na cyane kugira ngo tuve ku rwego rumwe tuja ku rundi na kino gihugu cyacu naciye ko tuba mu bindi nimbona kazoza 2040 nkuko mukuru w'igihugu nabo nyene ubwiwe agenda bivuga ndetse akanahimiriza abantu muri usanga aho baherereye kugira ngo habeho ico bitwa isuku kuko isuku yavuze ko ari karahara mu ruganda ntibacure atasukuri hari ingwara ziba nyinshi atasukuri hari ibintu byose birononekara atasukuri hari amazi y'imvura aca dubomorera amazu. Ni mu ntumbero rero hari abantu benshi cyane murabona ukuntu bangana bari bitabiriye ibyo bikorwa rusange. Ashimira cyane abantu bose bahevye ibintu byabo bakaza kubana nawe mukamo yari yabateye by'ibikorwa rusange by'uno munsi akabwira ati amashirahamwe agiye yose akora sport agiye yose akora ibintu bitandukanye nibikorwa rusange bitarenza amasaha 2 bitangura saa 2 bigahera saa 4 biba birangiye. Rero ayo masaha 2 nibaza ko umuntu wese acaja mu bintu byiwe ntasa amasaha menshi n'amasaha 2 mu agahimiriza ko umunyagihugu wese akwiye kuba umucunga umutekano ku giti ciwe aherereye duhereye kuri we nyene niwe acunze umutekano wiwe n'umushefu umutekano wiwe. Rero biragoye kuza kucungera umuntu nawe aticungeye murumva ko biba bigoye ariko mu gihe amaze kuba wicungera bigira ikimazi no kuri bamwe bajejwe umutekano kugira ngo babone binjire neza
wamaze kuba wewe nawe wamaze kwicungera. Arahimiriza cyane abantu bari bahari na cyane cyane byimva mutima, hari abagore, hari abagabo, hari imiyabaga, abana, abatama n'abatamakazi, urumva ibyiciro byose muri rusange niho byari byibereye, na cyane cyane kugira ngo basibure uwo mufurege, kubera ko batawusibuye n'ubundi ni kibazo, amazi aratera mu mazu, hama abeho gushikirwa n'amasanganya yo gusenyuka kw'amazu bivanye n'ukuntu imvura iba yabaye nyinshi, ndetse ugasanga imifurege iruzuye, ugasanga birateje ikibazo. Rero umuntu wese ahari hose akwiye kuba umunyesuku kugira ngo tuve ku ntambwe imwe tuje ku yindi. Igihugu kitagira isuku ntivyokunda. Niyo mpamvu rero imboneza twovuga umuntu wa mbere yadutanguye kubijanye n'isuku yabaye umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi, aho yageze gufata kampani indwi yose kwirirwa akora isuku mu gisagara cya Bujumbura, aho amabiro yose yari yugaye. Rero uko kwari kugurura ibikorwa by'isuku, na cyane cyane kwereka abarundi n'abarundikazi ko ibikorwa by'isuku ari ibikorwa ngirakamaro, ari kuko urwaye uno munsi nitonda ku kazi k'igihugu arapfa canke akazi kundi muntu kagafa, ntuja gukora ibintu bigiye bitandukanye. Umwene gihugu acashikirwa n'ibibazo by'inzara, kuko uwo munsi atakoze ntafungura, kuko murazi ko umuntu adakoze nta kigenda. Rero umuntu wese ariko atwumviriza kumbure ahantu hose aherereye akwiye kumenya ko ari we mushefu w'isuku ryiwe. Yavuze ati uno munsi ibikoresho byabaye bike gusumba abantu, kubera ko abantu bari benshi cyane, ibikoresho biba bike. Ahimiriza ko rero ku munsi w'ibikorwa rusange ukurikira, naho nyine ibikorwa rusange bizobera, bisaba ko umuntu wese yiyaranje akarondera umupanga cyangwa akarondera isuka cyangwa akarondera igipawa, ikintu cyose gishobora gufasha mu bikorwa rusange kugira ngo uwo musenyi bawukure mu mufurege bawuduze hejuru bawusanzagize, kugira ngo aho hantu habe hameze neza, amazi azararengana abandanya agenda. Rero muri rusange yashimiye byimva mutima, yashimiye abantu bose bari mu ngaho, yaryohewe kubona ko hari abantu ashobora kubwira iterambere, ashobora kubwira ibikorwa by'igihugu, ashobora kubwira ikintu bakumva ari mu ntumbero kugira ngo tuve ku rwego rumwe tuje ku rundi. Ibi bintu biragoye, ibi bintu birasaba ko uhimiriza cyane, ubuyoboye abantu benshi, kandi abantu benshi haba harimo abagusubya imyaka, haba harimo abana. Yavuze ngo dukwiye kwirarira, na cyane cyane ko muri kino gihe ibisuma birakunda kwikika mu cyiza. Uno munsi urashobora gusiga umwana mu rugo ukagenda ugasanga umusuma nawe yinjiye ari mu rupangu canke yinjiye mu nzu yinyegeje, murasinzira mugasanga ibintu byose byagiye. Abwira abantu bose ko bakwiye kugarira umutekano wabo, barabana kuko abantu babiba n'abantu babo nyene, ababanyi babo nyene, abantu bakuranye, abantu bazinanye, abantu baba babazengurutse ngaho hafi, kuko umuntu wese yiba yamaze gutegura aho yiba umuntu bazinanye. Ntabwo umuntu ashobora kuva tuvuge nko mu Carama, za Kamenge n'ahandi aza ahita yiba mu Kanyosha. Oya, abanza akigatere, akabanza akanakubwira n'umugenzi, akabanza akamenya naho uri kuva urufunguzo, akamenya amasaha utahira n'ibindi bigiye bitandukanye. Gisyo oye! Enga aho duhagaze oye! Tuwaruje oye! Moto Chako oye! Marita oye! N'abandi mwese oye! Murakoze cyane, amashimwe menshi ku Mana ndategushobora byose. Banyakubaha mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu mabanga Imana yamuhaye, mwikomera amashimwe cyane. Kuri uno munsi uri hejuru, turashimiye mwebwe abene igihugu ku bwitange mwagize mu kwitabira ibikorwa by'uno munsi twari twabahamagariye. Kuva twinjira muri ano mabanga ya kino kiringo, ni rya mbere dukoze ibikorwa rusange bihariye zone Kanyosha.
turabashimiye cyane rero ku kuntu mwashoboye kuvyitaba mwe amashimwe cyane. Nkuko mubizi iminsi yose twama dusukura aho tubaye, tugasukura mu mifurege yegereye aho tuba, tugasukura mu mabarabara yegereye aho tubaye. Abatabikoze bibaye ngombwa turabahanura tukanabahana, bibaye ngombwa tuzobahasha, binaniranye tubacira umukenke muri za heze cyane twababwira. Rero muri rusangi murabona ko igikorwa gikomeye cyane, ariko uko biri kose umusenyi dukuyeyo nusubirayo uno munsi, kandi nikajya kumanuka uno munsi kari kwava gasimba, mugabo ndazi bivanye n'ivyo dukuyeyo nibija gukunda kazomara nawe n'amasaha n'abiri karindiriye kubandanya inzira. Musanzwe mubizi uyu mufurege abatari bake burarusumye imyaka, mugabo by'ukuri abahinga bahubatse bari bagerageje kwiyumvira, kuko ndazi muri kahise hari abene igihugu bimuwe ngaho muri ico gice ca Kanyosha bagenda guteragirwa hirya mu gice ca Ruziba kubera ururuzi rwa Mugoyi. Abansumye imyaka murabizi. Rero bene igihugu muri rusangi twagomba tubasabe n'ubundi nkuko byahora mukomeze gusukura iwanyu aho mubaye hagati mu ndwi, kuko nta mugabo akuburira uwundi nkuko nama nabivuze. Abajeje umutekano, abajeje intwaro, mudufashe gukebura abantu batazoza baravyumvira, kugira ngo nanone tubakebuze ka gatansi. Ndaza abashefu dokatiye bose baragafise, nimba twaraheze hajya muri zone turuzuye, kuko hajya n'ibigaba birafasha igihugu iba biciye amande areza akaja gukora mu bindi bikorwa by'iterambere. Aho mwari guca mwiha amashimwe cyane. Zone ya Kanyosha iri mu zone yinza amafaranga menshi aciye mu mande, na cyane cyane ku baduzi ibinyobwa bya brasserie, ari sukurike, abitwara nabi, abagomba kunyuruza utu n'utundi. Hajya namwe murafasha mu bundi buryo, none ko nta kundi biri bugende. Rero twagomba dusubire tubararike ku munsi wa gatandatu isaha nk'ijya nyene, umunota nk'ujya nyene, tuzindukire ngaha n'ubundi twongere tugabanye ibyo bisenyi biri ngaho, kugira ngo dukengire bene data bari muri Musama na Kajiji, ko kenshi nibaca babangamirwa, natwebwe amabarabara aho duca agasubira akabangamirwa. Rero musidukane niyonka nkuko mwabikoze uno munsi, ariko twagize umwimenyerezo muto mwabonye abantu basumba ibikoresho, abantu basumba ibikoresho. None wokora gutagira isuka, tukiri ku ishuri umwana atagira ikaramu baca bamwirukana. None namwe mubona byogenda gute? Uko biri kose ndazi ko atamuhana ubuzi isuka, ndazi ko atamuhana ubuzi gipawa. Umuntu wese abona afise ikoresho cyo dufasha ku munsi wa gatandatu azoze akizanye. Abashefu dokarti mutwibukirize amashirahamwe akunda gukora ibikorwa byo kwinonora imitsi, Intore ku Rugendo, Ishaka n'abandi, mubabwire nabo nyene ko nawe uzoturengana umutaru, bakababona batazohera ngaho kuri ko rusange, nabo nyene bazondugana, bazoca bakora siporo mu nzu. Aha rero ndabavugiye ngaha n'abene igihugu bose bumva, mubaho ubutumire ko ku munsi wa gatandatu bazoje gukora siporo bavuye gukora iki biwa rusange. Atari uko nawe uzondugana ku musozi, nanje niho nzoba ndi. Karahara mu ruganda ntibacura. Mutekano iyo utabonetse murazi ngene bica bigenda. Bazaranye kwa Henehi baciye mu Ryakeca, muravyibuka abanyakanyosha. Gitongo utora ishashe kuri wizire bare birashushe, murabizi ngene byaca bigenda. Aho rero ku mutekano niko kwirirwa turabigarukako, umwe wese abe maso atuye. Jerekeye impunzi muravyumva, ariko nta rugamba rwo guhiga abanyamahanga ruhari, ariko twicungere kuri abantu batugendera, kuri abantu twakira banyumba 10. Yakaranga muntu ya 20 ya 50 ya 100 urayitondera igihe uzo yagiye kumeninda. Banyumba 10 musinya mu makaye yingo, turamaze kuza turabifata batwafasha, murazi ngene bica bigenda. Sevyo kategisi urazi ngene bica bigenda, barabizi. Hama ngomba mbereze ku kintu kimwe, abanyagihugu mwese twese ngudusakuzanga ibisuma bene gihugu
ndabisubiramo uko nabivuze n'aharaha naduze mu komine Mugamba tugiye ku rusengero nabonye amasengero yose ikikijwe n'inkoni ibimito murabibona mugabo ngiye kuraba ku mutwe wako kamito haba hari kwa kuma mugabo ndabaza ati none abantu bose iyo bataha byukuri haranyerera mutamu yaciye ambwira terega inkoni ifise nyinshi ati iyo hanyerera yigenza ati mugabo ni iki igisimba gigomba gusimbirako urivuna muranyumva neza nta kindi kigenza igisuma atari kwiba no kwica iryo ni jambo ry'Imana sijewe nabivuze mu gihugu cy'u Burundi turafise inzego z'umutekano nizo kwivuna abansi kwivuna umwansi ntibibujijwe ikibi no kwihanira none karashize ngani shebude zone azoze kumuhana umwe agucungira imodoka yawe karashize ngani aze muri salo gucungira televiziyo yawe karashize ngani acunga bateri y'imodoka yawe wewe urarahe tangura wicungere wenyine erega ibisuma turirirwana kenshi imbere tubitaha ko byinjiye indani mutuma umwana wawe urakunye ku ibutike umusuma agaca yinyavya mw'ishugo akiraramira mukaja kugarura ramba gacupa kagushitse umusuma wamwungaranye bari ku kazi uheza kugara nabakugurura agatwara ibyo abonye byose akaca yigira kacuvyuka mu gatondo uko minduru ngo byabisuma naje baranyivye ntanduru navugije ko harimo n'ubusamazi bwanje ariko twebwe abajeje umutekano cyo tujejwe twebwe abajeje ntacyo tujejwe nugucungera urwo ruja n'uruza n'abantu tworonka baza kumuhana ngo tucungere umuhana byukuri mudufashe na mwebwe mwirariye hari igice kimwe cagese narumvise ko bariko barabipanga chef dokaje babitondeka neza kandi mani bahezagire nazajya bizogorana ko basubira kubiba ariko kandi ubwenge burarahugwa n'abandi mubaze ngene bariko barabyitunganyamwo mubaze muzakini ngene bariko baritunganya hama tugiye hamwe twese birashoboka nta basuma bazosubira kutwiba kandi ivyo bisuma bitwiba turabana ivyo bisuma byose turabizi twama twabifashe harimwo abana banyu harimwo imisore yanyu harimwo abavyeyi bacu natwebwe nyene turimwo kuko abaha imitahe ivyo bisuma ni twebwe nyene abadandaza niyo mbere bitaronse ni twebwe tubaha amafaranga yo kurya none tubizi chef de poste twama twabazanye tugasanga na abana bangana nguko tukama twibwira ngo na abana bamwe barabara kumbe barabaye bakomando bamwe barabara washiraho peje kirego uyu mwana ntaho ndamushira none tumugira iki none ndamujane he tukarekerana abandi twarabahanuye uti none ga papa jengira iki erega iyo ndetse kwiba sindonka amahera no kuvuze ngo ndabihebe amafaranga yo kunywa inzoga ngo cyanda yakura he tuko kibari kibazo mugaba hamwe n'ivyo byose dushize inguvu hamwe byose birashoboka Nenyamira mabi muze muradufasha turafata ibiyayura mutwe ngo batuturake kwa porokire ngo bagiye he kandi ari mwe mu bafise mufise n'ibikoresho byose yamenya gasho dukorane neza muri twe byose rero ndazi bizogenda neza nta kindi cya kubagira uno mwanya atari kubashimira no kubakengurukira kubwitange mwakoze mu kwitaba bino bikorwa kandi bararikira ko ku munsi wa gatandatu tuzohurira ngaha umwanya wawo undi nyene kugira ngo turabe ko twogabanya ivyo bisenye biri muri yo kanivu kugira ngo amazi akomeze kuronka inzira Imana ibahezagire kandi mwarahezagiwe murakoze urakoze cyane rero uno mwanya tuba turangije ibikorwa rusange Imana mushaka byose irahezagiye rusangi nivyo ibikorwa rusange by'uno munsi aho muri komine Mugere zone Kanyosha neza na neza muri quartier Nkenga aho bitwa ku gifureke k'umugoyi nuko byagenze tuzobashikiriza ibindi bizokurikira mu bikorwa mu makuru y'ibikorwa rusange azokurikira nuko mukomeze kweza bigwa muri rusange nshimira cyane muri rusange abantu muri komine ya Mugere muri zone Kanyosha kuntu bitanga bagafata umwanya wo gukora ibikorwa rusange aho bahereye kugira ngo habe isuku mu mihingo yose nanje ntacyo nazobageza ahantu hose
hazoza ibikorwa rusange ntibabereye kuvuga ibikorwa rusange biriko birakorwa na cane cane abandi bari mu gihugu hagati canke mu kandi karere bamenye ko ibikorwa rusange bikorwa bitahagaze nuko rero mukomeze guhezagirwa mukomeze kugira aho muba mubahwe nibaza ko uza gusubira mu bindi biganiro na cane cane ko tugomba kubazanya ingono nshasha kugira ngo tuje kugorora tuje kurindi kuko haba hari ico bitwa ihinduka mu bintu byose kugira ngo tuve hamwe tuje ahandi hantu mugira ngo muba mubahwe turasubira mu yandi makuru murakoze.